Ubworozi bw'inkwavu ni kirumara kuko bushobora guteza imbere imiryango itari mike mu gihugu c'u Burundi. Umworozi Ndikumana Théogène twaganiriye wo muri zone na komine Kirundo avuga ko inyuma yo kumva akamo umukuru w'igihugu c'u Burundi yateye abenegihugu ko nawe yaciye atangura kubishira mu ngiro. Gushika ubu akaba ashima cane kuko amaze kubona inkwavu zitanga inyungu n'ingoga, zigatanga umwavu ndetse n'ifumbire yo ku mababi bivuye ku maganga yazo. Umugambi wo korora inkwavu twawushize mu ngiro kuva igihe nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ahimirije abenegihugu bose yuko niburi urugo rwose rwogira inkwavu zitanu. Niho twebwe natwe twaciye twiyumvira turatangura kubaka ikiraro kugira ngo bigaragara yuko dushigikiye imigambi ya nyenicubahiro. Kamaro karamaze kuba kenshi cyane kuko urukwavu nagiye gusanga ari urukwavu rufise inyungu yihuta kuko mizo nkwavu zose twatanguje izo nkwavu 15 mugabo ubu izo zitandatu zimaze kuvyara aho zizosohorera turashaka kuzoca tugira nk'inkwavu 60 kuko urukwavu rumwe usanga ruvyara hagati y'abana 10 n'abana 5. Hanyuma iyindi nyungu irimwo harimo inyungu y'umwavu amahenehene y'inkwavu aratabira neza imdimiro. Hariho n'umurima twashoboye guteza ibigori, umwavu w'inkwavu uriyo ku musozi wa Bugera, n'umurima mwiza cyane ushajije by'akarorero. Hanyuma n'ikindi n'amaganga nayo turayagurisha. Urumva nta kintu na kimwe cyo ku rukwavu gishobora kononekana. Kandi ivyigwa twagiye turagira twarabonye yuko urukwavu rumwe rurashobora kugira inyungu gusumba inyungu wokura mu nka, kuko inka uharuye ivutse kugira ize yime hahera igihe kirekire ikaca itwara amezi 9, ariko urukwavu rwo mu kingo kitarenze ukwezi gwimye ruba ruvyaye. Kandi ruvyaye rukaca ruvyara abagazi nk'indwi. Rumwe iyo rukuze ucurugurisha hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 33. Iyo zimaze kuba nyinshi inyungu irimwo nyinshi cyane. Ndikumana Théogène avuga ko intambamyi nyamukuru yagize ari mu kubaka uruhongore rw'inkwavu kuko byamutwaye uburyo bwishi, ariko akavuga ko kandi akunguko ari keshi kuko ibido y'amaganga ayigurisha ibihumbi 100 ngo nayo ikiro c'umwavu w'inkwavu kigugwa amafaranga agera ku majana 8. Intambamye umuntu agenda arahura nazo muri uyu mugambi, icambere nuko ikiraro burya kiba kizimvye. Umuntu agorwa n'ikiraro mugiye amaze kuronka ikiraro ucusanga inkwavu byoroshe kuzorora. Hanyuma intambamye yindi tugenda turahura nayo ni byo kurya byazo. Ibyo kurya byazo turagira intambamyi, ariko ubu turabona yuko mu gihe kiri imbere tuzogura imashini kugira dushobore kuza turihingurira ibyo zifungura. Twebwe kubera umugambi ari mushasha, maganga niyo bariko baraza kudushorera ubu kubera bapompa ibigori, ariko wundi mwavu nibaza yuko nabo bazowijukira kubera twarumvise yuko aba bafise mwinshi ikiro c'umwavu usanga kigura amajana 8. Urumva ko ari makunguko gakomeye. Amaganga nayo ikibido kiba kigura ibihumbi 100. Hanyuma twebwe ntituragera aho twovuga yuko twogurisha kubera twebwe turatabiza indimiro zacu, mugo mu gihe tuzowugwiza naho tuzowugurisha. Ndikumana Théogène arahimiriza abandi bene gihugu kwijukira ubworozi bw'inkwavu kuko bwunguka n'ingoga kandi bugatuma n'amafaranga yinjira mu miryango, mbere ngo umunwa wose uraheza ukaronka ico ufungura n'umufuko ukaronka amafaranga. Akamo twobatera nuko icambere nuko nabo bokorora inkwavu kuko iyo umugambi urize ushigwa imbere na nyenicubahiro, bwa mbere nuko nyenicubahiro abafise imbono niwe aturabira kure, niwe abona inyungu izovamwe. Twobahirimiriza rero yuko bokorora cyane inkwavu kuko mu gihe kiri imbere abariko barazorora uyu munsi bazoba bariko barinjiza amafaranga menshi, hanyuma bifuze kuzorora kumbure
bitagishoboka kubera abantu bazoba bamaze kuzitunga ari benshi. Twobahimiriza reko bozorora kare kugira ngo tuze tubasige mu migambi y'iterambere. Hanyuma ikindi umuntu yokongera ko nuko twifuza yuko twohimiriza abantu benshi kugira ngo borore inkwavu kandi tukabikora mu mashirahamwe. Ndikumana Théogène ku ruhongore rwiwe aradusigurira ukungene inkwavu zorogwa haba aho ziba uko zirondoka n'ingene zitabwaho. Nk'akarorero urukwavu ruri afise amezi. Uru rero nico gituma twarushiriye inkono ngaho turazana n'ipampa turashirayo kugira turusahirize mu gihe ruzokwimongora ntizo bimara ubwoya kugira ubwana buzoba burimo ngaha ntibuzogire imbeho buzogume bushushe. Iyi ni systeme yo gushira mu nkono ko ubwa mbere haba zarimba hasi mugabo ubu ni gushira ngaha hejuru mu nkono kubera zimba hasi n'inzu usanga zayononye. Aha rero birayisahiriza cyane. Akarorero rero nkuru urabona yuko rwabyaye inka mu nkono. Urukwavu rero iyo rubyaye ribana n'abana ukwezi kose. Iyo ukwezi guheze uca wimura nyina, ntiwimura ubu bwana, wimura nyina ukarushira ahandi, ubwana bukaca buguma ngaho ukaguma bugaburirira ngaha. Iyo bukuze, iyo buriko burakura uca ubusuzuma ukaraba imfizi n'izibyara ukaca uzitandukanya, imfizi ukazishira ukwazo, izibyara nazo ukwazo. Izi rero nk'utu tumaze indwi zibiri, hasigaye indwi zibiri kugira bizace bitandukana na nyina. Hanyuma ikindi naco iyo ubukwavu bumaze iminsi 10, ubwagazi bumaze iminsi 10, urukwavu uca urusubiza ku mfizi. Hanyuma iyo rusubiye ku mfizi burya biza kuvana n'abana, hasigaye igihe gito kugira ngo ruce rubyara ubundi. Ngaha naho aha naho dushikiza ubwatsi kuko inkwavu azo zirakeneye kurya ubwatsi bufise isuku. Ubu bwatsi iyo tubugejeje ngaha bwa mbere ntitushaka kuziha ubwatsi buri kw'ibido, turashira ngaha ntishaka kuziha ubwatsi buri kw'amazi kubera hari umukozi ashobora kuva wahira ashobora kuva kwahira imvura yaguye, bikaca bisaba yuko abanza kubusanzaza ngaha kugira ubwatsi bukamuke. Mugo twabaye buhitize ko naho ne murabona ko ari kiraro. Aha ntihamara kuzura burya naho tuzoba twahejeje kubaka ngaha tuzusha tuzimurira ngaha. Twifuza yuko umugambi uzokwaguka tukashira hariya hose ku mpome kumanuka ari epfo hose kugira ngo tugire inkwavu nyinshi ku rugero rushimishije. Urukwavu mu bisanzwe kugira rubeho neza ugira 50 kuri 70, 50 ku 70 niho urukwavu rushobora kubaho guhisanzura. Urukwavu iyo uri kuraruterura si byiza kurufata ku matwi, urufata ngaha nyene mu mugongo kubera iyo urufashe ku matwi nago ntirugira ubuzima bwiza, rurabangamirwa. Iyo tuzanye ya maganga cha dushira ko akayungiro ngaha, kakayungiriro kadufasha ko amaganga yinjira hariya hasi mirodipe amanuka atagira ubucafu. Agasaba leta kuyoza iratunganya inyigisho ku bworozi bw'inkwavu ku rwego rw'igihugu n'intara kugira ngo aborozi baze baragirirwa amahugurwa bari kumwe n'abaganga hamwe n'abahinga b'inkwavu babinonosoye mbere bakagiriranira n'imigenderanire n'abandi borozi.